Kaka nakijiben. Nakijiben. Rabi nyuma iboro zibesh. Nakabona. Ndagurisha. Je ntabwo ari deni. Izi nyonga nazo ziranyo inkumi ngo ni inkumi sinavyibuka. Sinavyibuka. Oh. Muzade. Rabi nyuma iboro zibesh. Wanje ntabwo zibe ni hokarero. Kiyi. Baby, hokarero. Baby, I don't be. Muzade uria. Ego turagura. Twese turagura. Zimari zari zinacho ntabwo ishayi. Isi. Imbe. Yege. Zikunyonga. Zikunyonga. Dusitako. Mugema mura ngeza. Ponyoka. Mugomesa. Yes, bakuzi ba Buja TV nka bya bintu twama dukora turifuza kubaza byinshi ko mutangwe kwiruka none. Murashari ngaha, murahari ngaha. Murakurikirana umuziki ndibaza w'abarundi. De kamera kuri wewe bro. Abaririmbye b'abarundi uzi ni bande? Ni benshi gose. Yego. Zibangahe wewe? Jewe nkabonze sinabaharo. Je nakubaza ikibazo gisanzwe ku muririmbyi asanzwe cyangwa ku muririmbyi akomeye. Nandukaniriza umuririmbyi yitwa Farias hamwe na Big Fizzo bitandukaniye he? Farias na Big Fizzo nta bitandukaniye kandi bamwe. Bitandukaniye he? Ni bamwe ni mu Burundi twese. Ama Farias na Bantu Boy. Farias na Bantu Boy nta bitandukaniye kara ari studio yiwakoreramwo umuziki wiwe ukabasha kumuteza. Ama Karume na Satbi baratandukanya abo kukubera ntango maturabona badukorera nziza baradushira ku magaragara. Mbega igisagara cya Bujumbura gifite komine zingahe? Igisagara cya Bujumbura komine zifise. Ibirageje kumbaza ico kibazo ntaconse. Nacuzi. Reka kumbira turaza kubaza benshi. Ninde ko mwiruka none mwavuze ko tuvugana none. Motare bite motare? Biraza neza. Igisagara cya Bujumbura gifite komine zingahe? 18. 18. Tugende ya mbere komine ya mbere ye. Turasavugana n'abandi bro. Ikibazo coroshe cyane bro bite? Sawa. Biraza neza. Yego. Mbega bavuga mu Kirundi bavuga bati umugabo wa papa wa umugabo wa mama wawe bamwita umugore wa papa wa atari mama wawe bamwita mukaso sivyo? None umugabo wa mama wawe atari papa wawe cyamwita gute? Mukaso. Umusengezana. Umugabo wa mama wawe. Umugabo wa mama marume. Jawa ari kumbaza ivy'abaririmbyi ntari kumbaza. Ego Farias afise indirimbo zingahe? Indirimbo afise ntazo nziza ariko arakora. Kimwe gusa ni nyinshi cyane. None kubwawe ari nyinshi wifuza ko yotangura gusohora iyahe mu ndirimbo za Farias maze kumva? Indirimbo za Farias je natumvise zimwe. Iyo yotangura gusohora. Iyo yotangura gusohora ni iyahe? Iri ngaha mu telefone ntabwo nivuge gereranya yaririmbye gute? Indirimbo yatanguye ko gusohora. Yatanguriye. Jo ari kumbaza ya Satbi. Ya Satbi? Okay, indirimbo ya Satbi bifuza rero gusohora indirimbo ya Satbi. Aruka gusohora. Hari izo bita ari kumwe na Medi. Heya oba kizina yarayikoze kera cyane. Hayo mu indirimbo ndwi aheruka gukora. Indirimbo imwe ya Satbi zikuririmba. Indirimbo imwe ya Satbi zikuririmba. Inkuru y'ukuri zanaramwishe. Imwe gusuririmbe. Imwe gusuririmbe. Indirimbo ya Satbi imwe ushaka yapana kurajya kwisi umva mbaza gutijo janyuma nkagira spray kuririmba ndabaha gabra gatoya kuko ego tambana na kimwe oya ntabwo nshobora gutamba je ndaririmba imwe indirimbo imwe ya Satbi kandi nkunda nemera irana turagiye ivuka ryanje ryarisanganya
nashitse kwisi dawe na mama ngeze mu bigero nsanga isi iragoye sanga mama nikimumyi dawe nawe nikimuga nyifuza kwiga ngo mere nk'abandi bikanka kuko ataburyo mfise abana b'abakire bakantera ivyatsi sinobaca inyuma nobatera ingwara mana yanje ivuka ryanje ryarisanganya ibibazo mfise bingwa ko nyisekenya mana y'ikigongwe ico ngusavye isi wampaye uzumuhe nurya davise mana y'ikigongwe ico ngusavye isi wampaye uzumuhe nurya davise ivuka ryanje ryarisanganya rinshako ryigende nkabiraba bigasiga bikasiga nkiyumvira igituma jewe imana yandemye uku bikasiga kuko atari jewe sije niremye mana y'ikigongwe ico ngusavye isi wampaye uzumuhe nurya dafise hari uwambwiye undi umuhimbiri uzumuhe nawe ivuka ryanje ryarisanganya ibibazo mfise bingwa ko nyisegenya imisi yose mu mabarara nirikwa ndasu ngo ngumana amagara imisi yose mu mabarabara ndonderera mama ico rirenza abantu bakambona yuko jewe ntarezwe bikancako kuko amabisi yuzuye nkabiraba bikasiga bigasoba Bro, walai wewe nakubali sana. Tunapaka masatbi, nakubali man. Wewe satbi muyi munyana umubwira iki man? Satu pick up sana kandi man muje imbere vrem yego ndamukunda sana ndamukunda sana aba boss banje ndabakunda cyane urabizi nozo karakunda abakunda satbi turabakunda satbi banje Jandu wa mbere yini ndirimba nindazi kuririmba indirimba satbi nga ra mwe murabafe ko nduri umukunzi wa satbi oya uwundi azi kuririmba satbi tora mic uririmbe man inde mwe murabafana ba satbi bafe ko uri wijana kwijana kandi cyo nosaba satbi aho uri hose aho nyumufana wawe aragukunda cyane nanzo bandi umwe nzokwama turi kumwe na satbi miss yose nzomukunda cyane nanzo bandi umwe je nzomukuma ndamukunda cyane ariko nturimwo oya indirimba ya satbi uzire ndayizi yose indirimbo ya satbi muzi kuririmba kubaka izina turi basurimbe twese kubaka izina bazi kubaka izina byarafashe umwanya mwinshi kubaka izina byarafashe umwanya mwinshi bimazi twari turi benshi twari turi umuyoro muri ubuzira bw'inzira karagenda nkenge guciga intege byari umutsiro dushitse kwihangiro dushika imbere babiri gusa abandi dufatwa nka zero ibintu badufata da twebwe badufata hera rero je ndafise ibihumbi bibiri muhanahana indirimbo za satbi apana iziwanyu za satbi munaza gutsinda ndaza kubimuha muhanahane ngaha izina tugere kuri kwizina wowe urayitanga ndaba demire utsinda mu debar ushaka ngaha none satbi aramaze kugwa demire satbi yego cyane satbi aramaze kumpa amahera menshi ngaha yarampaye iporo ndamuhamagaye gusa yego satbi aramaze kugwino je satbi vraiment je namukunze ku ndirimbo yiwe cyane namwishe niyo yageze ahantu hari ku ishuri twiga niga mu gatandatu jewe satbi ahari indirimbo je rero ndafise amahera nza kubaha rero dufatire ivyo bimiri tuvyibagira ariko ndaza kubaha amahera indirimbo mutwara indirimbo satbi indirimbo namwishe satbi wishobora naramwishe naramwishe ijya uri umufana wa satbi wa fake man wowe gerageza yego
reka twende sasa, tunakwenda sasa, njoo hapa sasa. Nindatangura none. Turirimbe twese izina canke turirimbe naramwishe. je mpanangure namwishe je ndayiririmbe prema kandi neza kandi washima ndibaza imisore n'inkumi mu gihugu c'u Burundi uwo mubona niwe yashatse kunyica o yarafise ingwara yangwara idakira niyashakaga kumpa ankure mu bari kwisi akati oya umujamadi agomba kunyisha usanga ari umuntu agomba kuntobera nyene ndayitangura oya wapi ntabwo ari umu empire oya kubera ko twese n'abastari je ndakunda Satubi kandi abastari ndabakunda mugo wa mbere ni Satubi ntabwo sinovuga ngo je kubera ko nkunda Satubi nawe nyene arashoboye ndamupenda sana ni nyinshi ruruta izindi ndego yego aho nindi yakoze oya ari akari yatanguye utumvise ngo nakijibeni ijya ndirimbo nakijibeni inyuma iyo nyene yo inyuma hawuzibeni iporo zibeye cyo bincanga kubera ko usanga bigowe nantu bizi nawe kubera ko umviriza kubera ko ari shasha ntabwo ndayimeteza neza mu mutwe je nshaka kaka nakijibeni nakijibeni raba inyuma iboro zibeye nakabona ndagurisha je ntabwo ari deni izi nyonga nazo ziranyo inkumi ngo ni inkumi sinabyibuka muzade mundagurisha inzima zarazasaze je singubesha abari bavyumva arize na wewe mariba Kinge twumva sindavyumva neza je raba inyuma iboro zibibeshi wanje ntabwo zibe nize hokariro ikiyi baby hokariro baby I don't muzade uriya ego turagura twese turagura nizimari zari zinacyo ntagihudisha izi imbe yege zikunyonga zikunyonga dusitako ni mugema mura zigeza ponyoka muyigomesa kongole nyarutsa tsanyagiri korayo karuyume urakoze none wabwiye kwitwa gute Simplice radukunda umvise gute none ugwego indirimbo yiwe nshasha iyi ndirimbo ndayipenda sana nayikunze cyane yego nayiravye no kuri YouTube yanje nayiravye bro ndagushimira cyane wadukerageza guteramisha kumbira abantu bari mu Burundi no mu mahanga mwijambo rimwe n'igikubabwira ijambo nimwe nuko boje imbere bagateza umuziki ndundi ukaje imbere twese tukaduga Hama umuziki ndundi bawuteza imbere kugira ngo twese tushobore kuba fresh. Salama musaza. Safi twese. Papa, guys bakuzi ba Buja TV kumbere uri mu Burundi cyangwa mu mahanga urabona yuko abarundi kubgaho bakunda umuziki w'abarundi wabo. Vya bindi twaradukunda ivya hariya vyaraheze busiga dukunda ivyacu tuka n'umurindi wacu. Guys rero aha twari novuga kuri Mosiyo Gikungu rero tuzosubira rero inshallah imari kunzera kumena Beni kuri microbiane camera management professional kwa bikora neza cyane kuko niba kutuba kuri no munsi ko ni benshi barifuza gushika muri December za 2020 tuzosubira rero nibagira subscribe bye.